bakunzi b'inkino mwese abadukurikirana bari mu bihugu bitandukanye byo kwisi abari mu Burundi mu Rwanda muri Tanzania mu Bugande muri Kenya n'ahandi ekana batwumviza bari ku migabane itandukanye mwese turabasuhuje kuri Sowa Story tubaha nikaze mu makuru y'inkino yo kuri uyu munsi. Ubwo ngenda mbabwira yuko kuri uyu munsi tuba yagira amateka y'umupira w'amaguru kwisi, amateka y'igikombe c'isi, amateka ya FIFA ndetse tunababwira n'amategeko 19 agenga umupira w'amaguru kwisi. Ibi n'ibindi bitandukanye ni mukanya isase. Tugenda tubabwira tuti mukore subscribe ku batarayikora kuri Sowa Story kugira ngo uko dukoze ikiganiro mushobore kubasha kukibona. Ubwo rero nkagenda mabwira yuko umupira ari kintu kimaze imyaka igera kuri majana 7 kiko kirakinwa, aho umupira washoboye kuba ukinwa kuva mu kinjana ca 15. Nkagenda nkubwira yuko umupira w'amaguru watanguriye mu gihugu c'Ubwongereza mu mwaka w'igihumbi n'amajana 5, akaba ariho abongereza batanguye gukina umupira, ndetse ico gihe abongereza bakaba bagira koloniza ibihugu bigiye bitandukanye. Aha abongereza rero bashoboye gukoloniza bahashize amashuri, maze mu byo bigishije abana baba barimo bariga bakabigisha no gukina umupira w'amaguru. Ubwo rero umupira warakunzwe kugira no bukuri no saha ntawo bideha, nta numwe ashobora kwirengagiza yuko umupira ari kimwe mu bintu bikunzwe n'abantu benshi kuri uno mugabane w'isi. Ubwo rero nkakubwira yuko mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 865 ariho mu gihugu c'Ubwongereza hashizweho ishira hamwe rya mbere jejwe umupira w'amaguru mu gihugu c'Ubwongereza. Ubwo akaba bariho bashizeho Football Association mu gihugu c'Ubwongereza, akaba ari ryo ryagena amategeko agomba gukurikizwa mu mikino yose yakinwa mu gihugu c'Ubwongereza. Ubwo rero nkakubwira yuko mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 885 kwariho byemewe kugura no kugurisha umukinyi, aho ni mu gihe bitari byemewe ko umuntu ashobora kudandazwa. Ariko mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 885 ubwo kubirabana n'umupira w'amaguru harabonetse uruhusha gwemera yuko umuntu w'umukinyi ashobora kugurwa na equipe akagenda kuyikinira, hakabaho kugurwa no kugurishwa hagati y'umukinyi na equipe. Ubwo rero nkagenda nkubwira yuko mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 9 FIFA yatanguje urukino rwa mbere mpuzamahanga ku ncuro ya mbere ariyo twita mondiale, urukino ruhuza ibihugu bitandukanye byo kwisi. Ubwo rukino rukaba rwabereye mu gihugu ca Uruguay, aho rwari rwitabiriwe n'ibihugu bigera kuri 41, maze ikipe 41 zirahangana zumvirizanya imitsi muri urwo rukino. Hakaba hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 930 bakina mondiale ya mbere. Ubwo rero nkakubwira yuko mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 938 naho habaye iyindi mondiale hiyongereye ibihugu 10, maze hakina ibihugu 51 mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 938. Ubwo nkakubwira yuko hageze mu mwaka w'ibihumbi 2000 muri mondiale y'umwaka w'ibihumbi 2000 hakaba hitabiriye ibihugu bigera kuri majana 24. Ubwo ni equipe amajana 24 zahanyaguranye maze zirumvirizanya imitsi mu birabana no gukina umupira w'amaguru. Ubwo rero birumvikana neza yuko umupira w'amaguru wagiye ukundwa kandi witabirirwa n'ibihugu byinshi gushikaho ibihugu amajana 24 bironka amahigwe yo kwitabira mondiale hari mu mwaka w'ibihumbi 2000. Ubwo rero nkagenda nkubwira yuko mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 94 ariho hashizweho ishira hamwe rijejwe ivy'umupira w'amaguru kw'isi FIFA y'uno munsi. Ubwo rero nkakubwira yuko ari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 94 kuva FIFA ibayeho. Iyo FIFA ikaba yashingiwe mu gihugu c'Ubufaransa kugira ngo ishobore gukurikirana ibirabana n'itunganwa ry'umupira w'amaguru kw'isi yose FIFA, ndetse rero n'uno munsi akaba ariyo ibijejwe kandi ibikurikirane. Ikaba yabayeho mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 94. Ubwo rero FIFA akaba ari incamake, ubundi ni Federation Internationale de Football Association, ishira hamwe rihagarariye umupira w'amaguru kw'isi.
rero reka twigire mu gikombe c'isi. Igikombe ihiganwa ryaco ryatanguye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 930 ku ncuro ya mbere, rikaba ryabereye mu gihugu ca Irigwe, igihugu kibarizwa muri Amerika y'Amajepfo. Ndetse ico gihugu ca Irigwe nk'igihugu cakiriye iryo higanwa ku ncuro ya mbere, akaba ari naco gihugu cashoboye kugitwaramwo neza, gitwara mondial ku ncuro ya mbere, hakaba hari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 930. Nkuko nababwiye iryo higanwa rikaba ryari ryitabiriwe n'ibihugu bigera kuri 41. Ubwo rero nkagenda nkubwira yuko kuva ico gihe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 930 iryo higanwa rigenda riba bura uko imyaka 4 irangiye. Ubwo imyaka 4 iheze haca haba mondiale. Ubwo rero ivyo bikaba byarabaye uko nguko, usivye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 942 no mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 946 iryo higanwa ry'isi yose mondiale ritabaye, bitewe nuko mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 942 no mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 946 hariko haraba intambara y'isi yose igira kabiri. Ubwo rero iyo ntambara ikaba yatumye hatabaho mondiale idakinwa, bitewe nuko isi yari mu kangaratete. Ubwo rero tukiri kubirabana na mondiale, nkakubwira yuko igihugu catwaye ibikombe byinshi gusumba ibindi bihugu byo kwisi ari igihugu ca Brazil, aho kimaze gutwara iryo higanwa, kimaze kuritsindira incuro zigera kuri 5, aho mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 958 igihugu ca Brazil cashoboye kuba gitahukana mondiale ku ncuro yaco ya mbere. Maze nkakubwira yuko mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 962 naho nyene igihugu ca Brazil cashoboye kuba gitahukana mondiale. Nkakubwira yuko no mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 970 igihugu ca Brazil n'ubundi casubiriye gutahukana mondiale ku ncuro igira gatatu, no ku ncuro igira kane mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 994. Ubwo rero nkakubwira yuko no mu mwaka w'ibihumbi 2002 mondiale yatahukanwe n'igihugu ca Brazil. Nkagenda nkubwira rero yuko abajeremani baza ku mwanya ugira kane, aho nabo bamaze gutwara mondiale incuro zigera kuri 4, aho abajerumani mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 954 bashoboye kuba batwara mondiale, maze basubira kuyitwara mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 974, baranayiyongera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 990. Abajerumani kandi bongera batwara mondiale mu mwaka w'ibihumbi 2014, naho bakaba barashoboye kugenda bayitahukana. Ubwo rero mondiale zimaze gutwarwa n'abajerumani zikaba zingana na mondiale zimaze gutwarwa n'abataliyano, aho abataliyano nabonyene bamaze gutwara mondiale incuro zigera kuri 4, aho mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 934 igikombe c'isi yose catashe mu Butaliyano, maze abataliyano baraciyongera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 938. Abataliyano basubira gutwara igikombe c'isi yose mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 982. Ntibagarukije aho ngaho, abataliyano ku ncuro igira kane bakaba bashoboye gutwara mondiale mu mwaka w'ibihumbi 2006. Ikindi gihugu utocezesha mu birabana n'umupira w'amaguru ni igihugu c'Ubufaransa, naco kikaba carashoboye gutwara mondiale incuro zigera kuri 2, aho abafaransa batwaye mondiale mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 998, maze abafaransa basubira gutwara mondiale mu mwaka w'ibihumbi 2018. Hari n'ikindi gihugu kandi utofyinatisha mu birabana n'umupira w'amaguru, kuko wogifyinatisha cyakumerera nabi ni Argentina, aho iki gihugu catwaye igikombe c'isi yose incuro zigera kuri 2, aho bagitwaye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 978, basubira gutwara mondiale mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 986. Ubwo rero igihugu ca Irigwe arico gihugu cakiriye mondiale ku ncuro ya mbere, naco kikaba kitagarukiye aho ngaho, kikaba carasubire kuyitwara inyuma yaho bari bayitwaye ubwa mbere mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 930 igihe mondiale yatangura. Nababwiye yuko ico gihe yakiriwe n'iki gihugu nyene ca Irigwe, congera kirayitahana. Ubwo barasubiye kuyitahana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 950, naho Irigwe akaba ariyo yatahukanye mondiale y'ico gihe.
ahubwo igitangaza kikaba kiri ku gihugu c'Ubwongereza, igihugu gifatwa nk'umuvyeyi w'umupira w'amaguru kw'isi yose, ndetse igihugu gifise n'ama ekipe akomakomeye nka za Arsenal, za Chelsea n'izindi ekipe zihambaye mu gihugu c'Ubwongereza. Ariko ngenda nkubwira yuko igihugu c'Ubwongereza cashoboye kuba gikina mondiale imyaka igera kuri 36 kitarashobora kuyironka, maze kiza kuyironka inyuma y'imyaka 36. Ubwo rero nkakubwira yuko mondiale yatanguye mu mwaka w'igihumbi 1930, ariko abataliyani Ubwongereza buca buyitwara mu mwaka w'igihumbi 1966, inyuma y'imyaka 36 badashobora kuyironka ngo bayikoze ko ibiganza mondiale. Rero nkagenda nkubwira yuko mu mwaka w'ibihumbi 2010 igihugu ca Espagne naco kikaba igihugu kidasanzwe mu birabana n'umupira w'amaguru, naco ko cashoboye kugenda gitahukana mondiale, igikombe c'isi cigira muri Espagne mu mwaka w'ibihumbi 2010. Unaho reka ndakwibwirire amategeko 19 agenga umupira w'amaguru kw'isi. Nangahe? Ni 19. Ubwo rero nkubwira yuko amategeko y'umupira w'amaguru kw'isi 19 yashizweho mu mwaka w'igihumbi 1863. Ubwo itegeko rya mbere ry'umupira w'amaguru kw'isi akaba ari itegeko rivuga uko ikibuga kigomba kuba kingana kugira ngo cemegwe na FIFA, ishira hamwe rijejwe gukurikirana umupira w'amaguru kw'isi. Ubwo ikibuga kikaba kigomba kuba gifise ubwaguke butari munsi y'imetero 100, ndetse kikagira uburebure butari munsi y'imetero 130. Ubwo rero ibi n'ibindi birabana n'ingene ikibuga kigomba kuba gitunganijwe bikaba bigaragara muri article ya mbere mu mategeko 19 agenga umupira w'amaguru kw'isi. Nayo article ya kabiri mu mategeko arabana n'umukino w'umupira w'amaguru kw'isi yose akaba ari itegeko rivuga ingene abakinyi bagomba kuba bangana mu kibuga, ko batagomba kurenga abakinyi 22 muri ekipe zibiri zihanganye. Ni kuvuga ekipe ntigomba gukinisha abakinyi barenga 11. Ivyo ntivyemewe mu mategeko y'umupira w'amaguru kw'isi yose. Abakinyi bateza kuba ari 11, ndetse barashobora no kugabanuka bitewe n'ingene bagiye barahanwa, bagahabwa rouge maze bakava mu kibuga. Ubwo rero igitigi c'abakinyi bari mu kibuga, ingingo zibiraba zikaba ziri mu itegeko rigira kabiri mu mategeko 19 agize umupira w'amaguru kw'isi. Ubwo rero ngenda nkubwira yuko itegeko ingingo igira gatatu mu ngingo 19 zigize umupira w'amaguru kw'isi, nuko ingingo igira gatatu iraba ibaro canke se umupira ukinwa uko ugomba kuba umeze, amasantimetero, ibara n'ibindi. Ivyo bikaba birabana n'ibaro, ivyo bikaba bivugwa mu ngingo igira gatatu. Nayo ingingo igira kane akaba ari ingingo ivuga ibikoresho abakinyi bagomba gukoresha haba mu byo bambara n'ibindi. Ubwo ivyo bemerewe n'ibyo batemerewe bikaba bivugwa mu itegeko rigira kane, aho babuzwa nko kwambara vyuma n'ibindi bishobora kubangamira umukinyi bariko barakina nawe. Rero ingingo igira gatanu akaba ari ingingo ivuga umurefa canke se umuhagarikizi w'urukino uko agomba kuba ameze, n'amategeko yose amugenga akaba abarizwa ngaha mu ngingo igira gatanu. Akaba ariho havuga ingene umurefa ashobora guhanwa bitewe n'ingene urukino yarutwaye nabi, ivyo agomba kubahiriza mu guhagarikira urukino rwiwe, byose bikaba bivugwa mu ngingo igira gatanu. Ubwo rero ingingo igira gatandatu ikabivuga yuko buri rukino rugomba kuba rufise abahagarikizi batatu, uwuri ndani uwo twita umuhagarikizi mukuru, ndetse n'abandi babiri bari ku ruhande. Ubwo rero imyitwarire yabo ibyo bagomba kubahiriza navyo bikaba bigaragara mu ngingo igira gatandatu. Ubwo ngenda nkubwira yuko itegeko rigira indwi mu mategeko 19 agize umupira w'amaguru kw'isi ari itegeko rivuga iminota urukino rugomba kumara, aho igice ca mbere kigomba kumara iminota 45, hakaba ikiruhuko cy'iminota 15, ndetse hakaba n'iyindi minota 45 igize igice ca kabiri. Ubwo ivyo kwiyongera kw'iminota no kugabanuka bitewe n'impamvu runaka, ivyo byose bikaba bibarizwa ngaha mu itegeko rigira indwi. Ivyisungwa kugira ngo iminota igabanuke canke se yiyongere byose
bikabibarizwa mu itegeko rigira indwi. Nayo itegeko rigira umunani rikaba rivuga ibirabana no guhagarika urukino canke se kurureka rukabandanya iminota y'inyongera n'ibindi bitewe nibihe, nko kuba hashobora kuba hariko haragwa imvura nyinshi cyane gose abakinyi badashobora kwihanganira, ubwo umuhagarikizi agashobora guhagarika urukino akarusubika kugira ngo ruze rukinwe ku wundi munsi canke se ku wundi mwanya. Ivyo bikaba biri neza na neza mu ngingo canke se mu itegeko rigira umunani. Ubwo rero itegeko rigira 9 akaba ari itegeko rirabana no gusohoka umupira ukarenga imirongo y'impera ku kibuga ku ruhande, ibica bikurikira bikaba bibarizwa mu itegeko rigira 9, ingene umupira urengurwa, imanye imburengurwa n'amaguru cyangwa ukarengurwa n'amaboko, uko biza kugenda ivyo bikaba bibarizwa mu itegeko rigira 9. Ubwo rero itegeko rigira 10 mu mategeko 19 agenga umupira w'amaguru akaba ari itegeko rivuga ibirabana n'ukwemeza igitego no kugihakana. Mwama mubibona hariho igihe igitego gishobora kwinjira mu bukira neza kikabuzungagiza kikaba kiri indani, ariko umuhagarikizi w'urukino akacanka kucemeza. Ubwo rero ibituma yemeza igitego canke se akagihakana ivyo bikaba bibarizwa mu itegeko rigira 10, akaba ariho hagaragaza impamvu zishobora gutuma acemeza n'impamvu zishobora gutuma ahakana ico gitego. Ubwo ngenda nkubwira yuko ikigira 11 mu mategeko 19 arabana n'umupira w'amaguru ari itegeko rivuga umukinyi kuja imbere yabo bahanganye canke se kuja aho bita muri oruje, ubwo akaja imbere, ivyo twita ngo n'ukwiba. Ubwo rero ivyo navyo bikaba biri mu itegeko rigira 11. Ubwo rero itegeko rigira 12 akaba ari itegeko rivuga ibirabana no kwitwara nabi, nko gusunura, gukwega, gukubita, gutuka, bikaba rirabana n'ibihano utegereza guca uhabwa mu gihe uri umukinyi ukaba witwaye nabi, nko kuba ushobora guhabwa rouge jaune, nko kuba ushobora gutangwa penalty canke se agategwa corner n'ibindi bitewe n'ico wakoze. Ubwo ivyo byose bikaba bibarizwa muri article igira 12 aho hagenda havuga igihano gishobora guhabwa umukinyi yitwaye nabi canke se equipe. Rero ngenda nkubwira yuko itegeko rigira 13 ari itegeko rivuga uburyo penalty igomba gutegwa, irigira 14 rikavugwa uburyo gutera korone bikogwa n'ingene hashobora guhanwa uwabikoze nabi. Ubwo itegeko rigira 15 akaba ari itegeko rivuga imyanya yemewe gukoresha amaboko, ubwo ni kuvuga nko ku banyegori ndetse ku bantu barengura imipira yarenze, uburyo ushobora kurenguramwo ukoresheje amaboko bikaba vyemewe, n'uburyo ushobora kubikora nabi ugaca uhanwa. Ubwo itegeko rigira 16 akaba itegeko rivuga ingene umuhagarikizi wa ekipe ashobora guhanwa nawe bitewe n'ingene yitwaye nabi. Ubwo itegeko rigira 17 ikavuga ingene umuhagarikizi w'urukino nawe ashobora kugira gute, ashobora guhanwa bitewe n'ingene urukino yarutwaye nabi canke se agashiraho akarenganya abandi. Nayo itegeko 18 akaba ari itegeko rigira 18 rivuga ingene ekipe yose ishobora guhanwa bitewe n'ingene ekipe yakoze ikosa rusangi canke se ayandi makosa ashobora gutuma ekipe ihanwa nubwo ryo bari ikosa ryakozwe n'umukinyi umwe. Ubwo irya 19 akaba ari naryo rya nyuma akaba ari itegeko rivuga ingene umukinyi ashobora kugurwa n'ingene ashobora kugurishwa n'igihe bigomba gukorerwamwo. Ubwo rero ivyo kugura no kugurisha abakinyi akaba ari byo bigize itegeko rigira 19. Rero ngena nkubwira yuko igihugu cy'u Burundi naco ari igihugu gifise abakinyi beshi bamaze kugurwa kugira ngo bakinire ama ekipe atandukanye yo kwisi, harimo n'ama ekipe akomeye yo mu Burayi nko mu gihugu cy'u Bwongereza, mu gihugu cy'u Butaliyano no mu Bufaransa, aho hari abarundi beshi b'injyamunyo bashobora kuba bakinira ama ekipe atandukanye yo muri ivyo bihugu nko mu Bwongereza, mu Bufaransa n'ahandi.
rero ngena nkubwira yuko uburundi ndetse n'ibihugu byo mu karere ubwo no kubwira nk'uburundi u Rwanda Tanzania Ubugande na Kenya yuko ivyo bihugu ari ibihugu bitarahonyoza ikirenge mu kibuga kiriko kirakinirwamwo mondiale navyo ngo bishobore kugira gute navyo ngo bishobore gukina ubwo rero tukaba tutazi ngo ibi bihugu turavye imyitwarire yavyo mu birabana n'umupira w'amaguru aho intambwe ivyo bihugu bigeze ko tukaba tutabona ari vuba bigenda gukina mondiale kugira ngo ibihugu byo mu karere bishobore kuba byitunganya neza byiyubaka bishobore kuba bigenda bikina ihiganwa rya Afrika bishobore kuritsinda ndetse byitware neza bigere no ku rwego rwo gukina mondiale ubwo rero bikaba bitagaragara neza uravye imyitwarire y'ama equipe aserukira ibihugu bitandukanye byo ngaha mu karere. Ubwo rero mu kurangiza ndangiza nkubwira yuko umukinyi wifuza kumenya amateka yiwe ushobora kumutwandikira muri komanteri ukatubwira maze tugaheza tukakubwira amateka yiwe mu kiganiro kiba kigiye gukurikira kuri Sowa Story. Ngenda ndababwira yuko ni byiza cyane gukora subscribe kugira ngo uko dukoze ikiganiro kigende kibasha kubashikira mwongera mugiye partage kugira ngo gishobore gushikira n'abandi batandukanye. Sowa Story hasta la victoria siempre. Sport kirumara mu buzima.